Boss Akizdan turabanye neza kabisa n'umuntu w'umunyamahoro umuntu novuga yuko ari umuntu no stress kubera kunyene ariko murakunda kumugambanira cyane murakunda kuja gukora amadiri mu musiga mutamubwiye bikanamushavuza bize ndakubwire kuresha umwanya ndibaza nawe hake waraciye kandi nta mwana adakora amakosa ya bazi kugira umuntu aguma tambatamba abatarakorana n'umuntu vyanyavyo sivyo yuko mutarakorana n'umuntu vyanyavyo nirazi mugende mugabo mwamaze gushira amasezerano mugakorana vyanyavyo nta hoja abantu batazi gutandukanya pipiro na potesho pipiro nu yari impande ya potesho potesho nu yari impande ya pipiro d'accord suko bimeze nuko hauna matako akapera twagiye twagiye kujana konje nawe nimba yakula mulima induze kodafisa matako elega sishaka koni henda ngatera swatatetwa ole mose tukagwana hauna matako meze nk'igiti ndagukubita ndaguha ikofi hauna matako iryo sishari na jogo strobit if you come nyuma je ndabona byanse orohewe kuko najenye na body ivyo nkunda ntavyo ufita genda mvi imbere wa demo hauna matako uri demo okay dukunda matako twebwe everyday beshi na heshi barabizi kwe umeze fonda bivuze pe uri fara ereka ngo today na tomorrow ntera stress ubwo butaka bwawe je sinobura bakenshi ya kuresha umwaye ntanzigire mumeze neza bahinda amashetani ni pipiro na potesho efeni wewe nanzigirimo satani uri soba uri soba satani uri mubaya satani uri mubaya uri rusifa untera mapepo nkayajugumiza buke shalehezelo nkavugisha shapa pa yachunyikila vibe mukuvanga medesi umindura kapanchi mukunkoresha ivya yo 1 2 3 wigiri mashi reka konyitaho mubwo buryo unjane mwizi Chris atava ipochewe nopfa kukari imbere umusoja amadevo siyose agahunga mu gucunga karere ndi Yuda nagira Bible jewe nopfa kukari imbere umusoja amadevo siyose agahunga mu gucunga karere ndi Yuda yo sinkijama ngumandizie utankindira mwana wanje ukuyikofe muyi misi ngeso zawe n'abakobwa masi yawe yukagumuyapfura naje ngiye kwiparatura nkoresha ubushap kandi speed ndiyemera ko ndagatera ngiye kujya rift wicaye mu gipangu agakobwa kawe koko ndagatera ibyago It's so cool papa namuzanye nishakiraga cool papa je napfu papa bega ni kukushaka kunyicisha tujede ivyo vyanwa nivyo ugomba kumurisha ukuntu bintu uko shasha katahu no utange kuntuka reka nyene ndagutuke papa motherfucker shaka gutwenga ni bala ego bakunzi bakoresha mu media mumeze gute mumeze neza n'umunyarusaku ni suta cawa ni Mr Vuguta vyumye ni Mr koresha itabi ndwe na pipiro na kopotesho uno munsi aho nabazanye kugira tuyage ariko rero bafise ibikorwa vyinshi aho harimwo n'igikorwa citwa ngo hakuna matako hauna matako akapera twagiye twagiye kujana konje nawe nimba yakula mulima induze kodafisa matako elega sishaka koni henda ngatera swatatetwa ole mose tukagwana hauna matako meze nk'igiti ndagukubita ndaguha ikofi hauna matako iryo sishari na jogo strobit if you come nyuma je ndabona byanse
orohewe kuko najenye na body ibyo nkunda ntavyo ufita genda mva imbere wa demo hauna matako uri demo okay dukunda amatako twebwe everyday benshi na henshi barabizi kweli umeze fonda bivuze pe uri fara ereka we today na tomorrow ntera stress ubwo butaka bwawe je sinobura bakenshi ya kurasha mwaye ntanzigiri mumeze neza sana kabisa kuva mu ruziba maka mu Carama urugendo rwagenze neza ya urugendo ni fresh tunyene nubwo umuntu atabura imbanganyizi mu bana ko munzira ko vyose ni gushima ko byose ni gushima koda hari abantu batarabamenya gutandukanya pipiro na potesho pipiro nu yari impande ya potesho potesho nu yari impande ya pipiro zibaza muciye mubabona muciye mubibona ego ubasubiramo ntibavyumvise abantu batazi gutandukanya pipiro na potesho pipiro nu yari impande ya potesho potesho nu yari impande ya pipiro d'accord suko bimeze nuko muraberewe cyane ntanzigirimwo turabera nuko cadushinyagoreye nimbo cadushinyagoreye ntanzigirimwo ariko inyuma yaho hariho amashetani ariyo madamu bahinduye amashetani nayone twagiye madami bahinduye amashetani ego ni pipiro na potesho niwe ntanzigirimo satani uri soba sopa uri soba sopa satani uri mubaya satani uri mubaya uri rusifa untera mapepo nkayajugumiza buke shalehezelo nkavugisha shapa pa yachunyikila vibe mukuvanga medesi umindura kapanchi mukunkoresha ivya yo 1 2 3 wigiri mashi reka konyitaho mu bwo buryo unjane mu izi Chris atava ipojewe nopfa kukari imbere umusoja amadevo siyose agahunga mu gucunga karere ndi Yuda nagira Bible jewe nopfa kukari imbere umusoja amadevo siyose agahunga mu gucunga karere ndi Yuda yo sinkiryama ngumandizie utankindira ya ego iyo ni madamu uri so fine ya dramati umuririmbyi w'umurundi abikora neza cyane aho iyi misore yagiye hamwe iravuga ati reka turyohora ibintu reka tubandane turyosha ibintu reka tubandane dusukamo uburyohe mu buzima bigende neza pipiri izina giye ry'ukuri yitwa ngo okay pipiri izina ryanje ry'ukuri niryo nyene mwumva niryo ry'ukuri pipiro ya kawaida potesho izina giwe nigiri potesho numva kari potesho nyene izina ryanje niryo nyene ani na potesho musobora yoyo ego amazina yabo ngo nayo nyene ariko buke uwo basaba karanga muntu umupolisi bahora n'umupolisi byoca bihinduka botangura ati nukuri ko Imana ivyo bya pipiro je navyo nzi ni mumbabarire ariko rero ndashaka kuyaga ino misore iva mu muryango wa Karabaye TV isanzwe irongowe na Case Don a Case Professor a Case CEO wayo nino muririmbyi kandi w'umurundi mubanye gute na Case Don ya byesana kabisa imibano ni kwenda mbere ubuzima ni kubandanya dushakisha ni kurondeza kabisa ya tubayereza kabisa ego potesho mubanye gute na Case Don uyo ni pipiro yavuze kuko uko biri kose pipiro afise ingingo ziwe na potesho afise ingingo ziwe si umutima wawe afise gwiwe weho mubanye gute boss ya Case Don turabanye neza kabisa ni umuntu w'umunyamahoro umuntu novuga yuko ari umuntu no stress ukubera kunyene ariko murakunda kumugambanira cyane murakunda kuja gukora amadiri mumusiga mutamubwiye bikanamushavuza biza ndakubwire koresha umwanya ndibaza nawe hajya waraciye kandi nta mwana adakora amakosa ya bazi kugira umuntu aguma atambatamba abatarakorana n'umuntu vyanyavyo sivyo yuko mutarakorana n'umuntu vyanyavyo nirazi mugende mugabo mwamaze gushira amasezerano mugakorana vyanyavyo nta hoja ya nyene uwawe aguma ari uwawe gusa ego potesho umeze neza ariko ndameze neza ariko ndifuza kumenya umukunzi wa potesho ninda mukuba jiju umunyarusaku ni jewe nyene ndamwibajije potesho umukunzi we yitwa ngo iki ari he bimeze nimba umukunda ahakoresha umwanya
umviriza akoresha umwanya twumvikana ntunakazirigo mu gahogo urumva ivyo oye urabimbwira inbox urabimbaza inbox uri muri babandi bakijya abana gusa batarashima kugara ariko ngo umuniga ukuri ntiyemera ko ari mu rukundo Pipiro vipi rero wewe msiga mazi iminsi mbona barakuriye umudemo warabihevye Burundi vy'inkundo canke uzobibanda apana vya black inkondo z'uburofa na cenda zisezera ya gukunda umuntu undi akaza kamwataka ari aramutwaye imbwa icumupfumvaye kandi akabangaye n'imbwa ngo baraheba oya bakunze kuvuga ati ngo agatwawe n'imbwa ngo mengo bakoza igiti umunsi ubwo nzokoresha ubwo ruti rurefu comora chomeka gobora nzomugoborana kawaida kabisa muri mwe bwo babiri ninde ubwanwa bwiwe bumubereye oya rega muri twebwe twese buratubera ahubwo baza bafana cyane nyene bivuga oya wowe wibaza yuko ubereye cyane ari inde oya twese uratubereye ya ahubwo je nibaza ko ari wowe bwiwawe twagi ibijumbuje mbona vyavuye ku cata abajama bose navyo bishakira nibwo biteka gute navyo bastukira iyo ndirimbo twarari ipiripiri basha twari ipiripiri ijani byari bijumbu ni piripiri ni nayo video nagiye muri ba Pipiro na Patricia nagiye muri video yabo mugihe bamaze gukora nyinshi cyane bon jewe indoto yanje ma bro indoto yanje bantu banje mba nifuza yuko mugitera mbere mutera imbere mugere kure cyane ndazi neza yuko murabamesha mukaze cyane ariko benshi baravuga ati uko biri kose bajya bungu nubwo arabamesha hariho umwarenze cyane mubibaza yuko ari ndarenze wundi muri mwe bwo oya sha muri twebwe nta numwe tuzi arenze twese turi ni muhane freestyle rero turangana rega rero kumviriza muri make ni muhane freestyle oya ni muhane freestyle ya mantuzenye batazoduhishano nimende duhishano ndazi mwaba mwarayikoreye manza wumvirize rero mubare sivyo twebwe urukuno kiro ureke gushupa bate turakwengenza utureke ntudukoroge nacho naretse kubakoroga ni muhanere freestyle kuri batazompishano kandi murakoze kubitahura no kubikora batazompishano baja hamwe mukutange ndumvura yizi cyane nayo nzire mix rega mwe muri wasi wa ma remix twagiye oya jere nshaka munyemeze ivyo rero mwivugisha ngo Pipiro na Patricia nabamesha ngo Pipiro na Patricia ngo barakaze jewe re ntavyo ndemera akira reka ndakwereke kubwo kugira ngo ntutukugirene sivyo tuvuze kubera nane mutabivuze ndabata hasi okay mutabivuze ni hasi akapera ubunyene bakunze mbe bande mbe soma nimba wari wewe bakunze bakikonke duruma mbona kena me numva nikikonke duruma ya kikonke nde ukoresha umwanya nimba ari kwikonke musutu nimba ari ushakumira ko batazomishano mutarayikorera kwa kana oya mvumvu yo ni murayikorera none nimba murayikorera kaca gahera yego esha turayikorera ko none gahere nuka duhura Patricia afisa yamba marora camera nkiyi Potesho anapendeza sana. Potesho mudemo burakuruka. Umubonye. Beti. Ni kari. Wamite mafuta ya bademo. Nawe ni kari mwoje. Izayi mwe yirabura nk'inzoka. Izayi. Kwera tutakunda kuba tuko turagendana kwera ivyongora kumenya amateka yiwe. Ego. Pipiro na Potesho nubuye butumwa muhereje abantu bariko barabakurikirana. Nubuye butumwa muhereje abakomeje bagenzi banyu b'abarundi. Ya ikintu ubutumwa duha abakomedi kwanza b'abarundi vyoroha vyakunda goma ku murongo bikakugumira ko gacuta akazi ntuzi vyurimwo taha muira kuryama hama bakoresha ama TV nawo ugakora ukabura amavyuzi nangahe bikakunanira sivyi wawe kwenda kulala bana hama ikindi naco ndabifuriza ndabasaba mudukurikirane kuri Wakalight TV kuri YouTube kandi mukora subscribe mutibagira na commentaire mushatse no mukuca mu nzira zibangutse andika Pipiro na Potesho cyo ni kokwa ku murongo icambere ni icyakabiri ni fuse jeme byose bireto yisa Pipiro na Potesho abantu bariko badukurikirana hari abantu baba batekanye bariko baratekereza ivyo umuntu aba ariko aravuga malgré que babona ubusazi uguruka mugira ikiniki
hari abantu bumviriza amajambo mushikirije hari jambo numvise nizera neze ko hari abantu baryumvise ngo dukene kudukurikirana ni kuri Karabaye TV abantu b'abanyabwenge bakavuga ati none gasha kuva aho mwakoreye nimwa mufite urubuga rwanyu bagashira kigogo byaniko mukamufasha umugongo na Karabaye TV ico coco muba mukivuze kwiki oya bado kwato kwanza ni navyo biri mu nzira byari mu biratangura ko kwa kesi ngo bari karababesha oya ebaga muga ntavyo baratubarira ni ubivuza vyo rukurukuru none ugo rukurukuru rugumane rusaku ntutuzamye nze umunyarusa none uri umunyarusaku nanjye ndakwiyamye rusaku pipira vuze ati biri mu nzira ivyo biri mu nzira twe twabivuyeko tubigaruke koko nabonye umengo mwagira mu bindi ego bo ni mwiyumvira ryari kuzokora tanguzi kuzokora ibintu byanyu muvuga ati dufashwe mugongo na Kesi na Karabaye TV ariko turafise adresse yacu antuka mu bisanzwe turacyari ufashishwa na Karabaye sivyo rero kanza ntayivuka rimwe yuzura ingovye sivyo umuntu wese aratangura akamanza kwidandaza aciye ku yandi ma TV abakorera sivyo ubu utaha natwe tuzobamenyesha ati turafise channel yacu ya YouTube muyikurikirane kandi ndabifurije muzo yirabe kubwishi mutibagira ibikenewe byose kuri YouTube muzamukoze kabisa reka ndabashimire cyane potesho haco hari cyo orenza ko nga muri make byo norenza ko nuko ebana kwenda mbere bafana comedy abafana umuziki abafana industry yose iyo mu gihugu bo urumva bo komeza urumva umusana umukomenda koze ikintu ubwo nyene wagiye ko bonyeza jeme aho nyene yaba umusani w'umuziki big vizo hajya nyene twese hajya nyene urumva atanzigirimwo urumva atanzigirimwo ni gihwa ntanzigirimwo na potesho ya ntanzigirimwo bemba reka mvuge reka ndabashimire cyane ariko hari ikintu kimwe nshaka kumenya uko mukina comedy uko mugira byose muragira sport ndazi muranonora imitsi shaka ngire pompage ndabe urugira pompage gusumbya uwundi twagiye umviriza uzanye mu mahiganwa ivyo murabikora mutabikoze ndabare tisha pompage ngo yeme aratiko cyo tujya ko ngo hu umviriza turi mu gisoda none nasoro mora mugira reka sha umungira ndamute hasi ya gusura be phone yawe ntigutange ndaguteye uraraba koresha umwanya ego bakunze ko media umisanzu kiganiro carangiye ariko nuko nyene ndibaza mwaryohewe abahungu mwabaheruka kera turi kumwe tuko turayaga turatera inkuru reka ndabashimiye cyane ndabatera intege bakomere imana baje imbere bizogenda neza one day tuzotwenga one day bizogenda neza bye bye behind camera ni Pax Alaba bye bye ciao rero